bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko. Musanga ikaze nshuti namwe bakunzi ba RPA nkabanda bahaye n'ikaze muri ano makuru y'ikiganiro Humura Burundi yo kuri n'uw'Imana igenekerezo rya 19 ndamukiza umwaka wa 2020 ayo nayo akabaza gushimikira ku ngingo nkuru zikwirikira. Umuhari mpuzamakungu ugwaruka rw'abarundi uranegura igipolisi c'u Burundi aho uvuga ko citwara nk'akagwi kitwaje ibirwanisho. Hari umugwi w'abadasigana b'umugambwe Iprona waraye utangaje ko uzohunda amajwi umugambwe CNDD-FDD mu matora yimirije twabibateguriye muri kino kiganiro. Mu gice ca kabiri cahariwe ikigabane ubahuka tuza kubabwira ibijanye n'igice ca nyuma c'amashure buca gitangura kuri uyu wa mbere mu gihe havugwa ikiza c'umugera corona camaze kwinjira mu Burundi. Umuhinga bw'imahariyo Steven Ingeko amukanya idonido rya kino kiganiro. Ano makuru tuyahere mu bijanye n'ibidukikije abantu bataramenyekana igitigiri baraye baguwe ko n'umusozi ku mutumba Gashinge muri zone Kivyuka komine Musigati intara ya Bubanza. Abanyagihugu bamenyesha ko abantu batatu ari bo barahasize ubuzima, muri bo hakavugwa abana babiri bari baragiye impene n'ubundi mugabo yararagiye inka mu bajejwe intwara ariko bemeza umuntu umwe. Uyo mugabo ngo akaba yoba yapfanye n'inka yiwe ico bikoze igipolisi kijejwe gukinga impanuka umuryango utabara imbabare Croix Rouge hamwe n'abanyagihugu bariko barafasha kurondera mu bihomoka abahitanywe n'iryo sanganya. Imbonerakure zisigaye zifise ububasha burengeye abajejwe intwaro n'igipolisi. Akarorero n'ivyaraye bibaye muri komine Gashoho mu ntara ya Muyinga aho musitanteri yemereye umugambwe senere kugurura ingoro y'uwo mugambwe. Imbonerakure zikavyanka zikanata ko zigapfungisha bamwe mu banywanyi b'uwo mugambwe. Idonidona Emmanuel Ndayishimiye. Ivyo vyaraye bibaye vyabereye ku mutumba Cihonda muri komine Gashoho mu ntara ya Muyinga. Abanwanyi b'umugambwe SNL bariko bategura ingoro y'uwo mugambwe ya zone Gashoho. Vyari bitekanijwe ko yugururwa kuri uyu wa Mungu. Ngo niho babona igitero c'imbonerakure kirongowe na Citerese Petit Ernest arongo imbonerakure muri komine Gashoho n'amahiri. Ico gihe abanwanyi b'umugambwe SNL baraburabujwe ibikorwa vyabo n'uwarongo imbonerakure muri komine Gashoho atakora n'abafunga mu gihe bari bafise urusha gwa mustanteri yatanze urufusha ku basenere ngo yugurire ingoro y'umugambwe ya zone Gashoho. Mugabo rero umukuru w'imbonerakure kw'ikomine yaciye abwira mustanteri ko iyo ngoro niyugururwa azocamenya iyaja. Mustanteri yarahiye coba ariyumvira ingene abigira arabibura. Kuri wa gatandatu rero abasenere bariko bategura iyo ngoro y'umugambwe ngo bazoyinjire bukeye yaciye aza arabafuata aza kubafunga. Yafunzemwo 10 abandi yashoboye kubafata. Urongwe igipolisi muri komine Gashoho yaranse gufunga abo banwanyi 10 basenere bari bafashwe. Komiseri kominari yaranse kubafunga ko atakusara ari ngabagiriza araza kubafungira kuri zone Kisanze. Uwo bose niho bafungiwe. Abanwanyi b'umugambwe SNL bavuga ko bariko baraburabuzwa mu bikorwa vyabo vya politique basaba abafunzwe ko borekurwa atakirinze gusabwa. Telefone ya Desire Bigirimana mustaneri wa komine Gashoho yahamagara hakaburu witaba. Emmanuel Ndayishimiye nari nababwiye mu ngingo nkuru za kino kiganiro mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Igipolisi c'u Burundi citwara nk'akagwe kitwaje ibirwanisho gahungabanya umutekano w'abanyagihugu. Ivyo bishikirizwa n'umuhari w'ugwaruka rw'abarundi Mijebe inyuma yaho igipolisi kigandaguriye umunyagihugu n'inganza Pascal batazira kaburimbo hamwe n'abakozi biwe babiri. Karene Keri Inarukundo avugira uwo muhari avuga ko atanzego z'umutekano zikingira abarundi kuko izihari ari izakagwi gafukamye mu nda uburundi n'abarundi. Kwirikira Karene Keri Inarukundo avugira umuhari mpuzamakungu w'ugwaruka rw'abarundi Mijebe mu mfunyapfunya. Ibijanye n'urupfu rwa Ninganza Pascal batazira kaburimbo yishwe n'igipolisi c'u Burundi ni ka imwe mu zindi nyinshi abanyagihugu badasiba gusemerera ko mu Burundi atawutungane buhari bwigenga uburi inzego z'umutekano uburi inzego
canke za politike. Urabona nk'uyo kaburimbo umukuru w'inama nkenguzamateka Reverien Ndikuriyo yari yarashese umutwe wiwe ku miliyoni 5. None raba igipolisi cagiye cinjira mu rugo iwe kiramufata hama kiramwica. Bavuga ngo basambuye akagwi kitwaje ibigwanisho gahungabanya umutekano, ariko ku vy'ukuri ico gipolisi naco citwara nk'akagwi kitwaje ibigwanisho gahungabanya umutekano w'abanyagihugu. Uno munsi guverinoma y'u Burundi ihari idakeneye kumva abo yita ko batavuga rumwe. Ku vy'ukuri uretse uwo kaburimbo hari n'abandi benshi mu mihingo yose y'igihugu bama bishwe muri ubwo buryo n'igipolisi canke n'imbonerakure. Aha tukavuga nk'abanywanyi b'umugambwe SNL bageramiwe muri no misi. Sijya mbere abantu bafatwa bari mu minwe y'igipolisi bakicwa, uretse ko bicwa bataranashika muri ubwo butungane ngo babacire imanza. Nta nzego z'umutekano w'abanyagihugu izihari n'izakagwi k'abarundi bihagiye ubutegetsi kugira bashobore gusahura igihugu, bice bangaze uwo wese yogerageza kubatesha bataravye ingaruka mbi ku gihugu n'abarundi bose. Karene Keri Inarukundo avugira umuhari mpuzamakungu w'urwaruka rw'abarundi Mijebe mu Mfunyapfunyo. Mu gisata c'ubutungane uyu munsi ugize wijana 181 abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu bapfungiwe mu ibohero rikuru ry'intara ya Bubanza. Bahagaritswe kuwa 22 Gitugutu umwaka wa 2019 mu gihe bari bagiye muri komine Musigati gutohoza makuru ajanye n'indwano zariko zihuza abajejwe umutekano hamwe n'imigwi yitwaje ibirwanisho. Sentare nkuru ya Bubanza yabaciriye umunyororo w'imyaka 2 n'amezi 6 hamwe n'ihadabu ry'umuliyoni w'amafaranga y'amarundi kuri umwe wese. Bagifatwa abamenyesha makuru bagirijwe kwifadikanya n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu, ariko hageze gusohora urubanza rwaciwe na sentare nkuru ya Bubanza basanze bahinduriwe icaha bagirizwa gushaka bitagishoboka kwifadikanya n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Abamenyesha makuru ba Iwacu barunguruje muri sentare subiramwo imanza ya ntahangwa mu mpera z'ukwezi kwa Ruhuhuma gushika ubu bakaba bakirindiriye isango ryo kuburana. Amashira hamwe aharanira agateka kazi na muntu mu Burundi na mpuzamakungu aguma asaba ko abamenyesha makuru borekugwa kuko kubgayo mashira hamwe atakindi bazira atari gukora akazi barekurirwa n'amategeko. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi3 akaburungu RPA akaburungu BI. Mu gisata ca politike hari umugwi w'abadasigana b'umugambwe Iprona warayushikirije ko inzego zahora zitwara umugambwe zarangije ikiringo cazo. Abari muri uwo mugwi banaciye bafata ingingo yo kuzoha amajwi yabo umukandida w'umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye mu matora yimirije. Isidore Mbayahaga arongoye uwo mugwi. Aho yindi migambwe yubaka ingoro nshasha mu kimenyetso cyo kwerekana ko uwo mugambwe kiri ku kibi, abandi bo zari zihari bariko baduteza cyamunara. Aho mwarabyumvise ntitwigeze twicara mugabo bandi bikabasaza. Amatungo y'umugambwe yarariwe baca bagirisha inama yo kuvuga ngo umugambwe Iprona wari ufise amadeni menshi, none bagombye kwitera iteka bariha ayo madeni. Muri iyi minsi ya vuba tuza twumva igiti giturirwa kumugumya ku cicaro gikuru cy'umugabo w'adasigana Iprona, aho umuntu abona wese akibuka intayo kwikukira, akibuka kwa Gasore. Mugende muharabo no munsi abahagutse bariko bahasigagira ibirimbi, ariko uno munsi bayadukeneye ko w'adasigana mu bimenya amafaranga yose amaze kwibwa n'abo bantu. Twaharuye amafaranga angana imiliyaridi 7. Duca tugira n'ikindi cyabo ikiringo cy'ukurongora umuganga w'adasigana Iprona kirangiye turavuga tuti ubu rero tugaduheze twitonde dushoje dutore neza. Baca barahagarira bati ntituhava, ariko twagira tubamenyeshe yuko gushika uno munsi umugambwe Iprona utagira inzego zikurikije amategeko ziwurongoye. Inzego zose zirongoye umugambwe Iprona zarangiye ku itariki 14 ukwezi kw'icenda mu 2019.
Abel Gashatsi nawe arongoye ishami rimwe rya Iprona atera ivyatsi iyo ngingo hakagiriza abarongoye igisagara ca Bujumbura ko bafise uruhara muri uyo mugambi wo gukura inzego zari zisanzwe zirongoye umugambwe Iprona kurikira Abel Gashatsi. Ko rero nako kagwi kambaye ahaga kahisemwo kwinjira no kwifatanya n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi no burenganzira bwabo ico tubifurije nuko bororanirwa iyo bagiye. Umugambwe w'Adasigana Iprona uremeza ko utamenyeshejwe iyo nama kandi uranegura n'inyifato y'uburongozi mu ntwaro bwa zone Musaga komine ya Muha hamwe n'inyifato y'umukuru w'igisagara ca Bujumbura kuko ivyaba uburongozi bw'umugambwe bwari bwagiye bubibamenyesha bunabereka ko iyo nama itunganijwe hatisunzwe amategeko. Umugambwe w'Adasigana Iprona uboneyeho akaryo ko kuvunira akagohe abarongozi mu ntwaro no mu gipolisi mu nzego zijejwe kukingira umutekano ko borangura amabanga yabo bisunze akarangamutima k'ibikorwa bajejwe muri kino kiringo c'amatora kandi bakisunga amategeko yose hamwe n'itegeko ngenderwako ryasinywe n'imigambwe yemewe n'amategeko mu kwezi kwa Kigarama 2019 mu Kayanza mu ntumbero yo gutunganya amatora meza yo mu mwaka w'2020. Umugambwe w'Adasigana Iprona uboneyeho akaryo ko kumenyesha ko ivyerekeye uburongozi haba muri politike no mu butunzi bw'umugambwe uburongozi bw'umugambwe ko ku rwego rw'igihugu bwamye bushira imbere umuco mwitunganywa ry'amatungo y'umugambwe wongeye kumenyesha ko n'ikiringo c'uburongozi bw'umugambwe ku rwego rw'igihugu kitararangira twisunze ingingo ya 27 y'amategeko agenga umugambwe w'Abadasigana Iprona. Mu gisata c'indero abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi barasaba kuronswa ibirarane vy'ingurane y'agafashanyo baheraniwe kuva mu kwezi kwa mbere ntibararonswa iyo ngurane vyongeye bariyamiriza amafaranga 2,000 bariko barasabwa n'igisata kijejwe ivy'imfashanyo muri kaminuza kugira ngo bashobore kuronswa iyo ngurane. Ni nkuru twateguriwe na Marie Ange Irakoze. Abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere bavuga ko bamaze amezi ashika kuri 3 bataronswa ingurane y'agafashanyo bita Prebourse. Mu bituma bataronswa iyo ngurane abo banyeshuri batunga agatoki igisata kijejwe kubaronsa ako gafashanyo. Ariho gucererwa cyane cyane bo mu wa mbere bateze kuronka amafaranga na twebwe kandi bica bidukora ko bo mu wa kabiri kuko ukwezi kubya kabiri kugira ngo kujemwo bitararonka ikibazo hanini cyugariye muri BBS niho badufatiye amaboko umugongo kuko nibo baciye banyarukana ico kintu cyuko dutanga 2,000 sayo bakura kugira bazoduha mugabo nayo badutegeka kugira ngo dukure ku mufuko wacu ubutafitena aho yakura niwe ahamenya ayo mafaranga utegerezwa kuyatangana n'ayo makontra tuba twujuje. Abo banyeshuri bamenyesha kandi ko amakenga ari menshi kubijanye n'amafaranga basabwa yo guherekeza impapuro zemeza ko basavye iyo ngurane. Icaduteye amakenga ni ukubera iki badusaba ko twiherekesha 2,000 kandi natwe bwo mu wa kabiri mu mwaka w'ejo kintu gitigeze kiba kandi bakaba batadusigura ivyo 2,000 giye kuzokora iki. Abadeyo baje ntibashatse ko babaza ikibazo kuvyerekeye ivyo 2,000. Abo banyeshuri basaba ko bahora bahabwa ku gihe iyo ngurane kugira bashobore kuyifashisha mu buzima bwa misi yose. Basaba abajejwe gutanga iyo ngurane kubaha umuco kubijanye n'ayo mafaranga basabwa imbere yo kwibaha. Twarondeye Havyarimana François arongoye kaminuza y'u Burundi tumaze kumwidondora yamenyesheje ko adashobora kuvugira kuri RPA. Tumushimire Marie Ange Irakoze kuri iyo nkuru yaduteguriye mu bijanye n'amagara y'abantu naho abantu barenga 2,350 ku isi barafashwe n'umugera wa corona barenga 600 muri bo barakize mu gihe abarenga 160 nabo bapfuye. Inkuru twateguriwe na Emile Nibasumba. Imiliyoni 2,358 n'amajana 683 nibo bantu bari bamaze kugwara coronavirus ku isi yose gushika isaha 10 n'igice kubw'ikigo World Matters cishinze gutanga ibitigiri vy'ibintu bitandukanye ku isi. Ico kigo kivuga ko muri abo abashika 161 n'amajana 921 aribo ako karanda kamaze guhitana, abangana 666 n'amajana 661 muri abo bari bafashwe ngubu barakize. Ku mugabane wa Afrika ico kigo
kivuga ko hamaze gufatwa ibihumbi 21 n'amajana 923 muri bo abamaze gupfa ni 1085 abamaze gukira nabo bangana ibihumbi 5 n'amajana 495 mu karere ka Afrika y'ubuseruko kagizwe n'ibihugu bitandatu harimo n'u Burundi abamaze gufatwa na coronavirus n'amajana 626 muri bo abamaze gusandaba bakaba bangana 200 abakize nabo ni 175. Emile Nibasumba no makuru mushobora kwandika musaba kuyaronswa muciye ku muhora wa WhatsApp akamenyetso guteranya 49 151 amajana 294 16 amajana 348 mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate dutandukira igice ca kabiri ca kino kiganiro. Europeya nakindi nifuza kumutima tarukwa magara yororanirwa mbekirogorogo kujya muntu kuntu muramukanje nk'abantu mutazi kitwugarije kibona we uri kuvuga bijyanye na coronavirus none ikindi kitwugarije kikaraze shinga makuru cyumva uhore shaka ibona bijya ntibizoshika muri kino gihugu cyacu ngo takurahiye umva ni wumvise umushikiranganje w'amagara y'abantu ko yaramenyesheje ko ico kiza cyamaze kugera mu gihugu cyacu reka da ijya n'ingwara y'abazungu nta mwirabura izofata sigaho ibihugu bitukikije byose ibihugu turi kumwe mu karere kamwe ibihugu nka byose bya Afrika byarinjirana n'ico kiza nawe ngo nta mwirabura cofata none wewe usumbya leta ubumenyi mbeho ho ndakubaza uwanduye abibwirwa niki umva kirogorogo nkubwira ibimenyetso nyamukuru ni umucanwa mwinshi ibicurane ubabare bw'umubiri iyo bigeze kure hazamuguye nabi tenda numva wigize muganga ahubwo buriya ndabona wigize kamenya mwabagabo nabumvirije numva ntogena ntavuze ngagende kandi ariko kubwira ukuri nyabari ngaho nyakugira imana mumfashe tureke gushira agati mu ginyo ahubwo tukwiye kucirinda ko caramaze kutwinjirana ngaho mbwira twocirinda gute kirogorogo umva nkubwire nongera mbwira n'abandi mu kwirinda dukwiye gukurikiza ibikurikira mbwira gukaraba kenshi n'amazi n'isabune gukororera mu nkokora canke mu gatambara keza gasukuye naho heza kugakoresha ugaheza ukaza kugata mu mwavu kwirinda kenshi gukora ku munwa mu mazuru canke mu maso kwirinda guhoberana kwirinda gusomana tega amatwi ndacabandanya kwirinda kuramukanya dukoresheje iminwe kwirinda kugira ingendo zitakenewe hako umusanga abantu bariko bariyerereza batagira iyo baje kwirinda kugenda kenshi ahateramira abantu aho rero uhumvirize neza nko ku masoko mu mashengero mu mashuri ku bibuga vy'imipira mu biteramo eka n'ibindi vyotuma mukoranira hamwe mwese cha naho numvize ingingo zisa nizigoye gukurikiza ndanyuzwe kuko ndumvise yuko ari ku neza y'amagara yacu n'abacu Europeya mu kigabane ubahuka cyo kuri uno w'Imana tuza kubayagira ibijanye n'igice ca nyuma c'amashure buca gitangura kuri uyu wa mbere mu gihe kiza ca COVID-19 camaze gushika mu gihugu turaza kubona kandi n'ingaruka zishobora kwibonekeza ku magara y'abanyeshure ndetse n'ay'imiryango yabo ikigabane ubahuka mwagiteguriwe na Clovis niyo nzima ubahuka Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 20 ndamukiza igice ca gatatu c'umwaka w'ishure kizotangura mu Burundi ku mashure y'abayindaro canke aho biga bataha naho mu Burundi hamaze kwibonekeza abagwaye umugera w'ikiza ca corona gushika ubu leta nta ngingo ruhashira afata kugira ikingi ico kiza ntikize gishike mu shure ni izihe ngaruka z'izi ngingo za leta y'u Burundi leta yabwirizwa gukora iki kugira abo banyeshure bakingirwe cyo kimwe n'imiryango bavamwe muganga Pierre Claver Hajayandi Tasie Sibomana umunyapolitike na Imakire Hunja arongoye umuhari w'abigeme n'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu gihugu nibo batumire baza kudufasha kwishura kw'ivyo bibazo kuri mikro muri kumwe na Clovis niyo nzima nkaba ndabaramukije ndabipfuriza n'ikaze
uwo munyagihugu yahora abura hari toborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya umutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinjakinja mu mukenkekenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Kuva ikiza ca corona cigaragaje mu gihugu c'u Burundi, amashuri yagumye yuguruye ukuri kwamye. Ingingo yo gukinga yafashwe no gusaba gusa ko abanyeshure n'abigisha bakaraba imbere yo kwinjira mu kigo c'ishuri. Ni mu gihe mu mashure y'uburaro usanga abanyeshure babiri baryama ku buriri bumwe, eka no mw'ishure ugasanga abanyeshure 3 cyangwa 4 bicaye ku ntebe imwe. Mu ngingo zo kwirinda ico kiza basaba ko umuntu yirinda kuja hari abandi, ahagiye naho agasigaza imetero imwe hagati yiwe n'uwo bavugana. Kuri uyu wa mbere rero abanyeshure bazotangura ivyigwa aho bazoza bavuye mu mihingo itandukanye. Ivyo bikaba biteye umutima uhagaze abigisha, eka mbere n'abavyeyi twaganiriye bafise impungenge z'uko hamwe bagira umunyeshure yoza kw'ishure yaranduye ico kiza vyogorana kugituza mu gihugu kuko coca kirandagata haba mu banyeshure canke mu miryango yabo. Nk'abavyeyi ngaha turiko turaraba abana bacu bagiye gutangura amashuri kuri mu wa mbere coroshe kirimo mugabo ubonye aho abo bana buca batangura bavuye mu mihingo itandukanye bavuye mu bisagara bitandukanye bagaca basubira bagahurira hamwe ni ukuvuga bibafasha abana bari hamwe bo ntazosigara n'umwe. Biratangaje rero kubona amashuri agiye gutangura ku wa mbere atangendo n'imwe ifashwe ijanye no gukinga ikiza ca coronavirus. Tufise amakenga rwose kubona ico kiza leta igifata minenegwe none ga yemwe tuzokwigisha abana gute ubu umwe wese utazi iyo azananye adashikira mw'ishuri bahondaganire nk'uko nyene hamubirishije imbere yigisha birateye isoni. Kubera yuko abanyeshuri usanga biga ari benshi, jewe nk'umuvyeyi no kwiyumvira yuko ubwa mbere leta y'u Burundi yo kwiyumvira ngene yo birabangira gato igahagarika amashure kugira ngo turabe iyo bitera bije. Atari uko tuzosanga ico kiza camaze gukwiragira kandi abantu bazopfa bazoba ari umurengera. Muganga Pierre Claver Hajayandi arashimangira ayo makenga y'abavyeyi n'abarezi aho avuga ko umwana umwe yanduye yo kwanduza abandi 5 kuduga mu kiringo c'indwi imwe gusa. Mw'isi yose barazi ingene iki kiza candukira kandi twese turabizi. Ibaze umunyeshuri yoza mw'ishuri azanye coronavirus, muca musanga vyoroshe ko umwana yanduza uwundi canke umunyeshuri akuze yanduza uwundi. Raba ingene bicara baricarana, izo metero zibiri iyo metero ntabiba bikiriho. Vyumvikana rero ko kwanduranya ku banyeshuri haramutse hagizemwo umunyeshuri umwe abagwaye iyo ngwara, kwanduranya bica bifata umurindi udasanzwe. Ndabaha akarorero, birashoboka ko mw'ishuri haramutse haje umwana agwaye ko mu minsi 5 n'imiburiburi haba hafashwe abana 5, mugabo birashoboka yuko haba hafashwe n'abana 5 ukongera kw'inshuro 6. Nk'uko nabivuze mbere, leta irafise igituma iriko irakora idakurikije uko kw'isi bariko barakora, igakora ukwayo kandi uko kwayo kukaba kudahumuriza umuntu n'umwe, haba abarundi haba n'amashirahamwe mpuzamakungu. Baheruka no kuvyerekana, hariho abafashije ibihugu bikenye mugabo Burundi barabukuramwo kandi baca bavuga neza ko igituma babukuyemwo ari uko Burundi buriko burahisha umugera wa coronavirus. Tasio Sibomana amenyesha ko inyifato ya leta yo kugura amashuri hakiri kiza ca corona idatahuritse, kubwiwe ngo ni nko kubaroha kuko atahuza aho ico kiza kigeze kirandagata. Ni inyifato dutangaza cyane ko umuntu yari kuvyumva yaba uvuga uti nta bantu na bamwe baraboneka mu Burundi bagwaye ico kiza coronavirus. Mugabo nk'uko mubizi turashitse ku bashika 5, kumbure hari n'abandi. Mugabo mu gihe hamaze kuboneka nk'abo hategerezwa gufatwa ingingo zikomeye atari ibi bisanzwe byo gukaraba byo kutaramukanya, hategerezwa gufatwa ingingo zikomakomeye. Nikigute urabona nk'umuntu yahuye n'urya wa mbere bavutangiye kuvuga mu bagwaye uwo bakoranye idosiye
yo guhindura izina ry'umuntu yari yagurishije imodoka bayishyira kuri uwo yaheruka kugura gushasha. Uwo mupfasoni yaritabarije kandi koko basanze agwaye. None abo bantu bose bakorana muri OBR abahaciye bose uko tutabazi nivyo ngo abakorayo barabwiye ko baguma muhira. Ni kuguma muhira umugani wawe bafise abana bafise imiryango. Kuguma muhira bivugwa ko ntituzi igihe bari bamaze batemberana n'abo bantu. Umuntu rero bisigura ko ubu tutazi aho irandagata ry'omugera ry'ico kiza coronavirus rigeze. Twebwe rero tukibaza tuti ko twari twagize imana abana bakaja mu buruhuko, twabona yuko tutosubira kubaroha tutarabona neza koko iyo ibintu bitera bija. Arico gituma iyo myifato twebwe tutayitahura na gatoya. Umupfasoni Immaculée Hunja wavuga ko leta ataburyo bukwiye ifise bwo kurinda ico kiza mu mashure, akabona aho kugura amashure byari bikwiye kwigizwa inyuma mu kurindira ko ico kiza kituzwa. Iyo ngingo gusubira gutanguza amashuri mu gice cya gatatu iratangaje gose, vyongeye igatera n'ubwoba mu bantu no mu miryango, na cyane cyane muri iki gihe leta itanguye gushira habona ko ico kiza cya coronavirus cyashitse mu Burundi. Turafise amakenga menshi ingene ayo mashuri yotangura ibikorwa vyayo, kandi tuzi neza ko leta idafise uburyo bwose bukenerwa bwo kugwanya ico kiza cya coronavirus mu mashuri yose mu gihugu. Aha twokwibuka ko amashuri menshi mu gihugu cacu adafise inyubakwa zikwiye, mbere hariho n'izidakwije ibisabwa vyose kugira ngo zitwe koko ari amashuri yakira abantu benshi. Turazi yuko hariho n'inyubakwa musanga zitagira utuzu twa sugumwe, eka n'amazi muri izo nyubakwa, amazi meza, hamwe tubona ko yuko abo bana mu gihe boba bakeneye gukaraba igihe cyose yokwira, canke ari amazi meza asukuye atagiramwo izindi ngwara. Ntivyoshoboka rero ko ingingo zose zerekeye isuku eka no gutegeranya abana mu mashuri zoja mu ngiro. Amashuri menshi turazi arimwo abana benshi, aho usanga abana 3 canke 4 basangira intebe mu gihe ziriho. Aha rero twosaba leta y'u Burundi ko itokwihuma amaso, igafata ingingo zikomeye kandi zigaragara, ihagarike canke yigize inyuma itanguzwa ry'ayo mashuri. Ni gutyo izoba ikingiye ubuzima bw'abana n'imiryango eka n'abarundi bose. Muganga Pierre Claver Hajayandi nawe nyene arashimangira ko vyari bikwiye kwiyugurwa ry'amashure ryigizwe inyuma, aho anashima umugwi leta yashizeho ugukurikirana ikiza coronavirus. Igihugu c'u Burundi si gisaka, ni igihugu kirimwo abantu ntibakwiye gufatwa nk'ibikoko, bakwiye gufatwa nk'abantu. Rero nimwumvirize amakungu ivyo ariko arakora, nimuhanuze abaganga. Ahubwo nari nibagiye gukengurukira leta, ndayikengurukiye cane kuri irya komite technique, komite scientifique ihejeje gushiraho y'abaganga, harimo n'abandi batari abaganga, kugira ngo ifashe mu gutanga impanuro zofatirwako kugira ngo haboneke ingene igihugu c'u Burundi co kwifata muri kino gihe. Rero muri make kuvyerekeye abanyeshuri nibabe baratenyenya, nta nzira kwirasha, nibarindire gatoyi aho gufata abana bakabashora kw'icumu, uwo mugera ugabanuke, hanyuma abana bagende kw'ishuri. Immaculée Hunja amenyesha ko hamwe amashuri yo kugururwa amakenga atobura, agasaba leta nyabuna gufata ingingo zo gukingira abarundi bose. Turafise amakenga kubera dusanzwe tuzi ko abo bana bari muri ayo mashuri benshi ari abana bato. Dufatiye rero ku myaka yabo, turazi ko batoshobora gukurikiza amabwirizwa yose y'ukwikingira bonyene kubera uburyo buke n'ubukene bw'imiryango baturukamwo, kuko ivyo kwikingira ico kiza bisaba ibintu vyinshi, nko kuba iyo miryango ucanke hafi mu karere babamwo haba hari amazi meza akwiye,
mu miryango bakaba bafise amasabuni, bakaba bashobora kuronka udutambara bita masike zo gufuka umunwa, eka tutibagiye n'ifunguro zikwiye zo kurinda iyo ngwara n'ibindi n'ibindi. Hari n'ikindi gikomeye tutokwibagira. Igihugu cacu gifise amasantere de sante make cyane n'ibitaro dusanzwe tuzi nuko n'izo nyubakwa zisanzwe ari nke cyane kandi zidafise n'ibikoresho bikwiye kandi bigezweho byo kwakira, gupima no kuvura abagwaye ico kiza ca coronavirus. Leta yo kwemanga ko ico kiza ca coronavirus cinjiye mu gihugu kandi ari ruhonyanganda, gutyo igafata ingingo zihuta zo gukingira ubuzima bw'abanyagihugu bose. Leta yotanguza vyihuta inyigisho mu banyagihugu ku buryo bwose boyikingira. Ikindi leta twoyisaba yokora ishimitse no kurondera uburyo bw'amafaranga n'ibikoresho bikenewe, amazi atararenga inkombe bwo gushira mu ngiro ingingo zose ifata. Tasesi Sibomana nawe ati ibintu byose bituma abantu bahurira hamwe byobanza guhagarara, aho avuga ko amashuri canke amatora byose byokwegezwa inyuma ku neza y'amagara y'abarundi. Impungenge zirumvikana kandi ziragaragara. Urazi ingene abana bameze ku ishuri, bahura bagakina ko babyumva, ntizohava babarira ngo ntibegerane ngo bakwemerere. Igihe twaje gutora amabeto y'abana babiteye inkuru bati hariho abihenze barazana tujya dukingirizo bita masike. Biratangaza kuko uri umuvyeyi canke uri umutegetsi bategereza kugira impuhwe zose, kuko hariho bamwe baca babukura bagakiza abandi. Icyo nibaza rero nk'uwo byoshika akagenda azisha iyo ndwara, ni ukuvuga kuri iryo shuri ryose atawosigara. Ca mwumva yuko twategereza gufata ingingo zikomeye zotuma abo bana batobarungika ku mashuri tutarabona ingene ibintu bimeze. Aho wavuze abararana ku bitanda, n'ivyo mu mashuri y'indaro niko bimeze. Reka n'ayatara y'indaro baricarana ku ntebe ari batatu, n'aho batoba bafise interna. Ivyo ni ibintu rero ata muntu yokwigwa araba yarayize maremare. Ni ibintu bigaragara ko nihaboneka umwana umwe yigaye ku ishuri kanaka nta n'umwe azosigara. Ariko igituma twasaba leta yuko aho hantu yohagabira zitenye indwi zibiri canke zitatu, abana bakazoroherwa ku kwezi kumwe n'inusu muci, naco byica. Hako tubaroha tubona neza ko ari urupfu rushobora kuba dutwara, twobanza tugasenyenya ntacyo turiko turebetse. Ubuzima bw'abana bacu bwoza imbere y'amashuri, kuko amashuri bona n'abatama bayiga kandi bakayatora. Icyo twabisaba ni uko bobona yuko ibiriko birashika ahandi bishobora gushika mu Burundi n'ibitaba byaramaze gushika kandi byaranashitse, kuko bamaze gutora abagwaye ntawuzi aho ibyo kwandukizanya bigeze. Abapfa bumva n'ungahe iwacu birashoboka. Nico gituma twategereza gufata ingingo zikomakomeye. Urumva rero aho nsaba yuko baza bagahagarara bakatemenya kuvurura amashuri. Icya kabiri ni uko n'ibyo by'amatora boraba ingene bikorwa. None ko bumvise n'abarundi bari hanze batazotora, niba n'abari ngaha ico kiza kirabageramiye. Ni kuraba rero ingingo bagahamagara abanyamategeko turiho, abanyamigambwe, bakavugana igisumba ikindi. Hari kunguruza ukwezi kumwe ntaco twe kwica na kimwe, hari kunguruza amezi abiri. No mu bindi bihugu biriko biraba, si twebwe rero twobaho nk'uko umenga biba mu bindi bihugu, twebwe ikinyuma yacu bikarenga. Uri radio shahu, uri radio. Nino kuri ibi vyiyumviro bishikirijwe na Tasesi Sibomana dusozereye ko ikigabano bahuka cyo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 19 ndamukiza 2020 ikigabane cari gishimikiye hanini ku ngingo zo gukinga umugera wa corona mu mashuri. Nkuko mwavyumvise, ukaraba iminwe niyo ngingo yonyene imaze gufatwa. Ukugura amashuri rero mu gihe ico kiza kivuga mu gihugu ngo bishobora gukwega karambaraye ku gihugu. Ndashimiye abatumire bacu, ndashimiye namwe mwese mwarimo duteze yombi. Kuri mikro mwari kumwe na Clovis Niyonzima, naho ubutaha. Ubahuka.
Clovis Niyonzima n'abatumire bawe mu kigabane ubahukanda bakengurukiye nongera nshimira namwe bwe mwese mwariko muradukwirikira ano makuru y'ikiganiro ho muri Burundi yo kuri no munsi w'Imana gerekezo ya 19 ndamukiza ni hano duciye tuyasozerera bamenyesha makuru b'uruganda rwa Echo yabamfashije kuyatororokanya gushikaho muyumva tubifashijwemo mu buhinga bw'ivyuma na MS Steven Ingeko nabo nyene bakenuye umwe wese kuco yaterereye none Ingeko mwari kumwe kuri micro ndabasezeye ndabipfuriza gusozera neza uno munsi w'Imana Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye